Imbere yuko tuvuga ku vya Kristo Ndikumana, ubwa mbere manze murabe aka video ka Livan. Iyi ntiyariko aririmba indirimbo y'Imana, yariko ahamagarira abantu kuja kuri Yesu Kristo. Murabe aka video ka Livan. Okay, twagiye. Washa tochi nione. Mindo yule alosema sitofika popote, ila Mungu akakataa. Mindo yule walonikarau, takufa kapuku, nimepata na shangaa. Mindo yule kipenzi cha Mungu, wakinichafua ndo kwanza nyota inang'aa. Mindo yule dhahabu kwa majivu, sasa ukijichanganya sijadhani ni mkaa. Huyo anayeponya vilema, aliyewaletea Mwamposa, aliyefanya leo uko hai, aliyekupa nguvu ya kuja leo. Ukimwona Rayvanny, huyo ni Mungu. Nisikie sauti. Arise! Arise! Shine! Asante sana. Okay, twagiye n'agakino. Abantu mwese mukurikira Kristo Ndikumana, nkeneye munsigurire ibi bintu. Munsigurire ibi bintu. Izi logo, reka duhere kuri Kristo Ndikumana. Murabona ifoto yiwe hengiye. Reka tuvane ya Livan. Iyi murayibona, iyi foto yiwe ngira murayibona ngaha. Murayibona? Acaza kwisanisha iyi logo yifise amahembe ane. Murayibona? Ni kutabona neza. Murayibona? Mwabakunzi ba Kristo Ndikumana, iyi logo isigura iki y'amahembe ane? Cyeyi niyo video yanyuma sibe nkoze kuri Kristo Ndikumana. Iyi logo y'amahembe ane yisigura iki? Cuza ngaha kuri izi logo z'aba Livan bakunda gukoresha. Izi logo, uyu ni Livan. Murazibona izi logo. Aya n'amahembe ngahe sane. Okay, ni logo ya Kristo Ndikumana ya sane. Izi logo ko ari zibiri bitandukaniye. Mwebwe bashe nukuri mwe abashakashatsi, mwe abascienti niko ndovuga vraiment nivyo nyene. Izi logo, iyi logo iyi aya sama mahembe ane. Aya sama mahembe ane hagati niko ntabona neza, ndaza kurondera original tuyirabe. Iyi logo aca yisanisha n'ishati yambaye. Ibintu je mu bidusigurira. Livan, iyi black. Nabona acha yisanisha ni logo. Okay. Uyu nawe. Nawe niyo yava. Kunya butatu. So, hama rero mushishikari mutukana muri commentaire ati ntanguye kubaponda. Be muyumvira. Ziga logo zisigura iki? Changira ko mbaza abakunzi bakanguka. Iyi logo aramaze kubasigurira ico zisigura. Okay, akabazo rero ufise ngaha. Mumbarire izi logo. Iyi logo ya Kristo Ndikumana. Abantu mwese mugize iminsi mukurikirana kanguka na general kurikiranye. Canke iyaje gusengesha mu za Cameroon za Cote d'Ivoire kugira nk'abantu benshi. Iyi logo hari carayivuga ko aramaze kubasigurira ico isigura. Hoho nayo basigurira ababwira ibihushanye nico isigura. Canke aba Livan bakunda gukoresha izi logo ibi logo. Bisigura iki? C'est so des logos sataniques. Giranga muciye munyugwa tu. Hama musubire twumve. Kwanza nshengenda.